binini kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abakozi bo mu mashirahamwe y'abagira neza mu buseruko bw'ico gihugu baragabishije jo ku munsi wa kane ko bishobora kuyangara mu bijanye n'amagara y'abantu kuko ikiza ca kolera kiriko kirandukira ku murindi munini mu mahema bateshejwe izabo barimwo. Ishiramwe ry'abafaransa Médecins Sans Frontières MSF mu funyafunyo y'igifaransa yavuze ko hagati y'amatariki ya 26 z'ukwicumi na kumwe na 6 z'ukwa 12 turimwo abantu amajana 256 bamaze kwakirwa mu kigo bavurirwamwo i Munigi ni hafi y'igisagara ca Goma. MSF yavuze ko abashika ica gatatu cabo banduye kolera ari abana bafise imyaka iri munsi y'itanu. Abantu barenga ibihumbi 177 babayeho mu bihe bibi cyane mu gace ka Nyiragongo mu buraruko bw'igisagara ca Goma. Inyuma yo guhunga abaroberi ba M23 bariko begereza ico gisagara mu ndwi ziheze. Imvura nyinshi yagaragaye muri ako karere yatumye batoratora amashami y'ibiti hamwe n'amababi kugira bashobore kwikingira. OMS kavuga ko abo bantu barundaniriye hamwe kandi batagira utuzu twa sugumwe ndetse n'amazi meza. Muri Afrika kandi ariko mu burengero bwayo abantu hafi 10 bagwiriyemwo abasivile babakorera bushaka biyemeje gufasha gisirikare ku rugamba barishwe mu buraruko bwa Burkina Faso mu gitero gishasha. Amakuru yatanzwe n'ababa muri ako karere ejo kuwa kane avuga ko abajihadiste aribo bakekwa ko ico gitero. Abanyagihugu babiri hamwe n'umutegetsi muri ivyo bice bavuga ko ico gitero cyakozwe ku munsi wa gatatu mu kigwati ci Boala mu ntara yo hagati hashira uburaruko. Burkina Faso imaze imyaka 7 irwanya abajihadiste binjiye muri ico gihugu baturutse mu gihugu kibanyi ca Mali. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Afrika kandi ariko mu gisata c'amagara y'abantu ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko abandura COVID-19 barushiriza kugabanuka kuri uyo mugabane wa Afrika. Ishiramwe rigaba ku mugabane wa Afrika ariko riragabisha ko ico kiza taho kiraja kandi ko ibihugu bikwiye kuguma biri maso. OMS ivuga ko mu ndwi zibiri ziheze Afrika yaronse abanduye barenga 12,300 hamwe na 50 uwo mugera wahitanye. Umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Afrika Matsidiso Moeti avuga ko ibi bitigiri ari vyo bike kuva ico kiza gitangura mu mwaka wa 2020. Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, umunyamerikakazi rurangiranwa mu rukino rw'umupira w'amaboko basketball Brittney Griner ejo ku munsi wa kane yararekuwe ava mu gasho yarafungiwemwo mu Burusiya. Ni nyuma yaho Amerika nayo irekuriye umurusiya azwi ku izina rya Victor Bout yakora urudandaza rw'inkoho yarafungiwe muri Amerika. Ibi birangije ico Perezida Joe Biden yise amezi y'imibabaro uwo munyamerikakazi yarimwo. Uku guhanahana imbohe kwashobotse inyuma y'ibiganiro vyari bimaze amezi hagati y'ivyo bihugu bibiri, Uburusiya na Amerika. Griner yafashwe mu ndwi imwe imbere y'uko Uburusiya gutera Ukraine. Yari yaciriwe umunyororo w'imyaka 4 mu kwezi k'umunani yagirizwa kuba yarafise kandi yinjije ibiyayuramutwe ku butaka bw'Uburusiya. Perezida Joe Biden yavuze ko Amerika izobandanya ikora kugira ibohoze na Paul Whelan yahoze mu gisirikare ca Amerika ubu nawe akaba afungiwe mu gihugu c'Uburusiya. Washington, ijwi rya Amerika. Mu karere k'ubuseruko bwo hagati igitero cy'igisirikare ca Israeli cyakozwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira uwa kane mu gisagara ca Jenin muri Cisjordania cyahitanye abanyepalestina 3. Umushikiranganje wa Palestina w'amagara y'abantu yavuze ko abasirikare ba Israeli barasanye n'abanyepalestina bariko baragerageza gufata bamwe muri bo ico gisirikare cari gifitiye imitahe yo gufata.
Amakuru yatangajwe avuga ko abandi banyepalestina 4 bakomeretse bikomeye muri uko gutana mu mitwe. Nta makuru y'umusirikare wa Israeli avuga ko yakomeretse yatangajwe, ariko ayandi makuru avuga ko Ruseha Baniha y'abanyepalestina yarashwe muri ico gitero amasasu kandi ikaba yarononekaye. Igisirikare ca Israeli kivuga ko cyatanguye isekeza ryo kugwanya ico cise iterabwoba rirangwa muri ako gace k'intara ya Cisjordania. Abanyepalestina bakekwa ko iterabwoba barenga 2,500 nibo bamaze guhagarikwa na Israeli kuva ubwo ruhigi rutangura mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena ejo basabye leta guhagurukira ikibazo cy'abana b'abanyarwanda batishuri mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Dufite ababyeyi benshi kwita ku nshingano aravuga ati umwana namwe n'uwanyu, ariko hari n'abandi ubona nabo bamaze guta umuco muri bya bigo ngororamuco. Hari aho ushobora gusanga harimo umuntu w'umubyeyi mukuru rwose wabyaye ufite n'abana nabo barimo bagororwa. Uwo ni Ingabire Assumpta, umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru, nyuma y'iminsi 2 y'ikiruhuko, imikino yo muri kimwe cya 4 cy'igikombe cy'isi irimo kubera i Qatar iraba uyu munsi kwa gatanu n'ejo kwa gatandatu. Izo nkuru hamwe n'izindi Ijwi rya Amerika yabateguriye ni mu mwanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe wa M23 watangaje ko utigeze ugira uruhare na ruto mu bivugwa ko wishe abasivili barenga 130 biciwe muri Kishishe, agace kari muri teritwari ya Rutshuru, nk'uko byatangajwe na leta ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga. Mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera abafitiye inkuru. Ubwo bwicanyi bw'abasivili barenga 130 bukomeje guteza impagarara mu baturage baturiye intara ya Kivu ya ruguru ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu. Ejo kuwa 4 umuryango w'abibumbye wavuze ko iperereza ry'ibanze ryakozwe n'uyu muryango ryasanze umutwe wa M23 warisha abaturage 131 mu kwezi kwa 9 muri Kongo. Nk'uko ONU yabivuze, abo basivile biciwe mu duce dutandukanye twa teritwari ya Rutshuru turimo Kishishe ndetse n'ahandi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, ubuyobozi bwa M23 bwahakanye ko abasirikare bayo batigeze bakora ubwicanyi muri lokalite ya Kishishe na Bambo nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa